abana ni sawa murakomeye vuga yego nimwegere imbere mwege muri hari inyuma nimwegere imbere mumeze neza abavyeyi murakomeye mumeze neza okay amashuri yatanguye murabyishimiye canke ni ngorane aya inkoni mugiye gusohoka kubitwa inkoni mwumva atari ngorane mumeze neza ariko murakomeye uwiga hafi yiga mu kangahe hari uwiga mu wa mbere hari uwiga mu wa kabiri ninde yiga mu wa kabiri wewe uwiga mu wa gatatu muze muraduza ukuboko abiga mu wa kane abiga mu wa gatanu mu wa gatandatu mu w'indwi mu w'umunani okay nuko rero ni bandi bazana n'abavyeyi abazana n'abavyeyi bagira amako hejuru cyane okay ni byiza muriteguye ndazi kuja ku ishure muzomenya none canke muzodubura nivyo muzomenya kudubura si byiza kudubura urumva uguma wiga imyaka myinshi ntuheza kandi umuntu byasaba heza amashure hanyuma agende gukora akazi agura imodoka yubaka inzu agire mariage ntushaka kugira mariage none okay nuko rero akabari televiziyo yitwa ku Gasaka Web TV ni gikorwa isanzwe ikora ku mwaka igatanga ibikoresho by'ishure ku bana batari bake ba hano mu gisagara ca Ngozi n'ahandi nkuko baba babigize. Ku Gasaka Web TV rero ni imwe mu mateleviziyo ikora ibiganiro ifise umurongo ngendegwa k'ico bitwa ligne editorial avuga bati n'ubutabazi butagira imbibe barakora ibiganiro bitandukanye byaba byo gutabariza abantu byaba byo gufasha ibinabiriya mu bikorwa bitandukanye hari bihagarikiye bihagaze kuco bita ubuntu gufashanya gufatana mu nda gutabariza abana bariya ni televiziyo rero ikorera mu gisagara ca Ngozi ibiro vyayo biri mu nyubako ya Sokabone. Imbonesha kure ku Gasaka yaratanze ibikoresho by'ishure ku banyeshure batandukanye mu ntumbero yo kubafasha kwitegurira neza umwaka w'ishure wa 2021 ushiru wa 2022 ugiye gutangura. Ico gikorwa kikaba caranguwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2021 mu nyubakwa za Sokabungozi ari naho iyo mbonesha kure isanzwe ikorera. Kurikira uko ico gikorwa cagenze. Dukora ibiganiro bitandukanye ukabisanga kuri YouTube ukabisanga kuri Facebook n'ahandi. Kuri YouTube uri kuratura muri kano kanyu gendura ibiganiro byinshi cyane bimaze gukorwa kandi bimaze kugira aho bishika. Tunabashimire mwebwe mwese mumaze guterera iyo bateye akamo mugaterera mugafasha mu mpande zose turabashimira cyane. Imana ibandanye ibongereza umugisha mu gikorwa cyo kuno munsi gikozwe hasigaye iminsi mike kugira umwaka w'ishure wa 2021 werekeza ku mwaka wa 2020 kugira ugwaruka rw'igihugu abana b'igihugu bashobore kuja ku mashure bameze neza. Naco gituma rero muri kano kanya turi kumwe n'ubusanzwe aserukira iyo mbonesha kure mbega kino gikorwa ni ryambere kibaye mbega cama kiba kino gikorwa mbega hagomba hakorerwa iki kubera iki abo bantu ni mu bazo byinshi nkumbure muri kano kanya uyu asanzwe aserukira imbere y'amategeko ino televiziyo yitwa ku Gasaka Web TV atubwire nkumbure ico bigamije bino bintu yamboneza. Mahoro cyane muraho murakomeye sawa wo kwidondora abantu bariko baradukurikana muri kano kanya. Je ku mazina banyita Roger Mirashimira Imana abansanzwe ndongoye imbonesha kure bita ku Gasaka Web TV. Ubundi abantu ariho bakidukurikirana bumvise imbonesha kure ku Gasaka Web TV bumviki. Imbonesha kure ni televiziyo mu rundi rurimi ni kinyemenyesha makuru cere gitanga makuru kiyacije mu masanamu. Ego musanzwe mukorera he musanzwe mukora ibintu bijanye n'iki? Ku Gasaka Web TV isanzwe ikorera mu nyubako ya Sokabu mu biro nimero ya 6 ku batazi neza bari mu zindi ntara ni kwibarabara rivi Bujumbura rija Imuyinga no mu Kirundo canke kwibarabara riji Bujumbura rivuye
mu Kirundo canke mu Yinga rimanuka mu Kayanza. Ibikorwa by'uno munsi byakoranije ugwaruka rw'igihugu n'abavyeyi babaherekeje n'igikorwa kijanye n'iki? Nkuko mubizi buri mwaka w'ishure ugira utangure dukunda kubitunganya mu kwezi k'umunani, ubu twaracerewe gatoya. Murazi ko umurongo ngenderwa ku ikinyamakuru cacu ari ubutabazi butagira imbibi. Mu gutabara rero turafasha abantu baba bafise ibibazo bitandukanye, nk'abana mubona n'abana badafise shinge na rugero b'imfuvyi. Twaringunganije rero turatanga message hirya no hino, ari nayo yavuyemo ibi bikoresho mubona vy'ishure bigizwe n'amakaye, ubucamurongo. Ego mwadodoye hehe ni bande babahaye muca munagira ko munabashimira? Ku Gasaka Web TV ikurikirwa n'abantu bo kwisi yose, mu bihugu vyose, ku migabane yose. N'abarundi bishize hamwe bashika nk'abangahe begeranije uburyo, baravuga ati reka turungika abana ku ishure kugira ngo nabo baje guca ubwenge, kuko nibwo Burundi bw'ejo. Harimo ngiye kubavuga amazina ni menshi sino bamara, ariko ho bari bariyumva ko message izobashikira. Urugwaruka rero rusha batangura umwaka w'ishure, hambavu y'ivyo bikoresho mubaha, ubutumwa mubahaye n'ubuhe? Ubutumwa bugenda buherekeje bino bikoresho by'ishure bwo buhe? Ni kuvuga ikintu cadushimishije, twaragize ntuzenya ubushakashatsi dusanga abana bose twafashije mu mwaka uheze barose amakaye. Umuntu bita Pasikaziya ari muri Chicago yiyumve neza ko abana yahaye amakaye mu mwaka uheze bamushimiye cyane, ubu bakimushimira kuko abana bose yahaye amakaye mu mwaka uheze bose baramenye, nta numwe yigeze ayobegwa. Nimwikomera amashi, murumva neza ko uwo muvyeyi yakoze igikorwa gikomeye cyane. Naco gituma mpamagarira umuntu wese afise umutima wo gufasha, yafashijwe, kuko twese tuvuka twambaye ubusa, urabizi, wambikwa n'uwundi, ukaregwa n'uwundi, ukigishwa n'uwundi, ukavugwa n'uwundi muntu. Urumva ko twese tugenda dukeneraniye mu buzima busanzwe. Gutanga rero ntibizosaba kuzoba ufise amafaranga ku makonte n'ibiki. Gutanga kajya gato ufise, tanga kajya nyene, kuko nikimana yaguhaye. Yego. Nuko tubashimire cyane kandi Imana ihezagira. Murakoze cyane Ruje. Murakoze. Nongera koko abana bashika 56 baza kuronka ibikoresho, ariko bivanye nuko amashure yigamo ngana. Ikindi naco inyuma y'iki gikorwa ariho programa yo ku Gasaka Web TV twashizeho bita ku Gasaka Quiz. Ku Gasaka Quiz umwana turamubaza ibibazo, turaza kubabaza ibibazo mwishure, umwana bitora aronka agashimwe, sivyo? Muravyibuka ivyo twagize umwaka uheze? Cedric, muravyibuka? Uza kwishura neza aza kuronka agashimwe kiyongera ku makaye yarose, sivyo? Gideon, uranyumva? Frere, uranyumva? Amashimeshi rero dutangure